Reka subire ndabaramutse Barundi namwe Barundi kazi tubona amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kwimunisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turabahasuje rero turabahaye ikaze Barundi namwe Barundi kazi, ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya kubashikiriza kwimunisha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye ikaze rero n'amakuru giturumbuka adushikiye avuye muri etat majoro mwiri joro. Twababariye ko turaza kubashikiriza amakuru yacu akurikira mu gitondo, ariko bibaye ngombwa ko tubashikiriza andi makuru muri iri joro. N'amakuru rero adushikiye avuye muri etat majoro. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere asabye Prime Niyongabo ko ibiziga byari biri ngaho mu Burundi bishigurwa n'ibiziga by'abasoda baguye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva intambara ya kwaduka mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyene, ubwo abasoda b'u Burundi batangura kujanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Leta y'u Burundi iyobowe na Evariste Ndayishimiye kuva intambara ya kwaduka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abasoda itsinzi baramaze kugwa mu bitero M23 yama ihanganyemo n'igisoda c'u Burundi ndetse n'igisoda ca Kongo FARDC. Abanyagihugu b'u Burundi bama bidoga badonda gatoki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye koko atava mu gacerere afashe abanyagihugu b'u Burundi kumenya ababo iyo baguye. Hari amakuru twarose mu gihe gishize atubura ko hari abanyagihugu b'u Burundi bari mu gacerere bavuga ko babujijwe gushingura uwabonetse no kugandarira umwana wabo mu gihe yagwa mu rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuva intambara kwaduka mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abatari bakeya mu basoda b'u Burundi baramaze kuhasiga ubuzima. Kuri ubu rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere yemereye Prime Niyongabo ko ibiziga by'abasoda b'u Burundi bamaze kugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bose bashingurwa. Ni ikiganiro agiranye na Prime Niyongabo muri iri joro, ndetse ategetse ko ejo mu gatondo abasoda bose baraye bashitse bibiziga bigomba kujanwa nyene gushingurwa. Nuko amasoko yacu adushikirije amakuru agezwe ko mwiri joro. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye umubano udasanzwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse kuva umugwi witwaje ibigwanisho M23 wakongera kwadukana ingwano guhera mu mpera z'umwaka wa 2021. Intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yongeye guhindura isura, ndetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye yumvikana na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kugira muhe abasoda bamufasha gucungera umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bafatikanye n'igisoda ca Kongo FARDC guhangana n'ugwitwaje ibigwanisho M23. Mu makuru ejo bundi twaronse, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyi ngingo avuga ko ubwo nyene bashakaga kugira umutekano wo mu buseruko bwa Kongo wongere wubahirizwe, umuryango ishyirahamwe ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ryarateranye rivuga ko ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko bose bagomba kohereza ingabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo bajye gufatikanya n'igisoda ca Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Leta y'u Burundi ku ikubitiro yaciye yohereza abasoda kugira bafashe leta ya Kongo. Si yonyene rero kuko yabohereje, kuko na Afrika y'Epfo yaciye yoherezayo abasoda, ndetse na Malawi, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bigize ishyirahamwe rya SADC bose baciye bohereza abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira bafashe FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Ubwo rero aba basoda bashikaga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo basanzeyo n'abandi basoda batandukanye, harimo abasoda b'umuryango wabibumbye, harimo ingabo za MONUSCO, ingabo nyene za MONUSCO ndetse n'abacangero bari bazanywe ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo bafatikanye n'igisoda ca Kongo FARDC bahangane n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Usa M23 bivanye n'ico ishaka igwana ku rugamba idasubira inyuma. M23 ihagariwe n'umuvugizi wayo mu bya gisoda Lieutenant Colonel Wiringoma basigura ko batazokwigira bahagarara ku rugamba rw'imigwano mu gihe Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo
batari kwemera ngo bajye mu biganiro nabo bahabwa uburenganzira ndetse binzizwe no mu gisoda aca Kongo ndetse no mu ntwaro barongore nk'uko abandi barongoye. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo asabwiye gushira ibiganiro ahabona ngo yumvikane n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 yaciye atangaza ko atazokwigera ajya mu biganiro n'umugwi wa M23 ndetse acanasigura ko azotanguza intambara yeruye hagati ku mugwi wa M23. Umuvugizi wa M23 mu bya politike ari we Lawrence Kanyuka kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 18 Ruhuma 2025 Lawrence Kanyuka yaganiriye n'ibimenyesha makuru bitandukanye avuga ko ubu ngubu umugwi witwaje urwanisho wa M23 umaze gufata ibice bitandukanye kuri ubu ngubu uri kubarizwa muri Bukavu ndetse n'ikibuga c'indege ca Kavumu camaze gufatwa n'uyu mugwi witwaje urwanisho wa M23. Umuvugizi wa M23 mu bya politike abajijwe n'abamenyesha makuru kubijanye no kukigwa akijwi nimbaho barongowe n'abasoda ba M23 ndetse cyangwa se bo bari abasoda ba FARDC barongoye. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yasiguye ko M23 yaciye ifata iki kigwa nyene ibirangije ndetse ica ifata amatekwa n'abasoda bose bahacungeraga kuri ubu ngubu bose kubaciye biyomeka ku mugwi witwaje urwanisho wa M23. Abajwe rero abamenyesha makuru bamubajije kubijanye no kuba hari amakuru ariko aravuga ko umugwi wa M23 ugira utere Uburundi. Umuvugizi wa M23 mu bya politike yaciye amwunganira asigura ko bidatevye M23 izoca yishikira mu Burundi mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yomandanya yohereza abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yasiguye ko ngo kuba M23 yo kwishikira ibujumbura atamwanya muri nevyo batwara kandi ngo ashingiye ku kungene perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamayohereza abasoda muri Kongo agira nyene ngo babandanye bagwanya umugwi witwaje urwanisho wa M23. Kuri ubu ngubu M23 ngo ifite ishavu ntangire ngo ndetse izosiga ifashije umugwi wa Tabara gushika mu Burundi bace bahirika ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye yabikomejeho ejo bundi ubwo yagiranaga inama n'abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta ngaha mu Burundi yaciye ashimirikira ku ngingo y'umutekano muke uri mu museruko wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Atavuga ko mu gihe gidatevye intambara yo muri Kongo izoca ishika mu Burundi ndetse ibintu bikayangara. Yaciye atangura kohereza abasoda ku mipaka itandukanye haba umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yaciye atanguza koherezayo abasoda kugira ngo bacungere umutekano. Gusa M23 ihagarariwe n'abavugizi bawo haba uwo muri politiki ari we Lawrence Kanyuka ndetse n'uwa gisoda ari we Lieutenant Colonel Wiringoma basiguye ko mu minsi mikeya nyuma yuko bafashe Bukavu baraca abinjira mu gisagara c'ubutunzi ibujumbura nkuko babishikirije abamenyesha makuru. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye arabandanya ahomba abasoda itsinzi kuko abasoda ba M23 baragandagura ku rugamba rw'imirwano abasoda b'u Burundi. Amakuru twahawe n'amasoko yacu rero mubegera aho urugamba rw'imirwano rubera ngaho muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ko abasoda ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC bariko barahunga urugamba ndetse bakohereza abasoda b'u Burundi bakaba aribo bagwa ku rugamba. Ayo makuru twayahawe kandi n'abasoda b'u Burundi ubwo nyene intambara yatangura Bukavu. Abasoda b'u Burundi basobanuye ko ngo aribo bari guhangana n'umugwi witwaje urwanisho M23 kuko abasoda ba Kongo FARDC bo bari baciye bahunga mbere y'uko urugamba rutangura. Abasoda b'u Burundi rero babahuriye n'ingorane zidasanzwe kuko bamwe barahagandaguriwe abandi ndetse barahunga abandi bafatwa amatekwa bajanwa mu gisoda c'umugwi witwaje urwanisho M23. Kuri ubu rero nyuma y'ibyo byose umugwi witwaje urwanisho M23 waciye wohereza ikete ryoherejwe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rifatwa na Prime Niyongabo kuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari mu nama y'abakuru b'ibihugu mu muryango wa Afrika yunze ubumwe muri Ethiopia. Iyo nama rero iyo okete rero yesohowe na Colonel Nanga urongoye ihuriro rya AFC ndetse n'umugwi witwaje urwanisho M23 bamusaba ko igisoda c'u Burundi co kugwa muri Kongo ngo kuko ataco kiriko kiragwanirwa. Kuri ubu rero
ace bamubwira ko niba ashaka ko abasoda b'u Burundi babandanya bagwa muri Kongo azocyura ibiziga gusa. Kuri ubu rero Repubulika y'u Burundi iyobowe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye abariye ko aciye agirana ikiganiro na Prime Niyongabo ndetse amusabye ko ibiziga byose by'abasoda b'u Burundi bari babiswe bagomba gushikugwa intahe ikarangira. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha mw'iri joro, turaza gusubira mu gatondo. Mwibabanye namwe babanyi Barundi namwe barundikazi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu gatondo.